amuze ushobora kubona kuri perfect mugabo ari hano hoje kabaga gushira down Sinti nukomeye wumva anyene waje n'urutwe umwe n'umugore wawe mwega kuzanga ngo muje ngo mubiki ngo mubisige bya so wawe bina kubaza iyo mezi 5 yo kuravuga be wabibaza ko umuntu ameze gute wabibaza ko umuntu ameze gute mwaye mubayeho umwe n'umugore wawe twe twabayeho nabi man kandi twabayeho duhangayitse tuyerera mwibara baratubura nico gukora rero nje ntashobora kababaro cunzanira nta burofa ngabo tunzanira ngo damureke winjire iki niki beho babibaza yuko abantu iyo ubataye ukabata bonyene ukagenda ukiberaho neza n'umugore wawe babibaza ko baba bameze gute uzigaye kinini twara tumaze tukurindiriye twama dusenga Imana ngo bituzanire wewe akimana nayo yumva bitari byo rero yanzanye rero Imana yumva bitari byo nyene niho ndi kubibona rero yakonzaniye kopi Steve uri kurabona si we wagomba yuko hanze yituzanira wewe basi ntitwagomba babiri twagomba wewe ko barako nonga bari wasize abantu babiri gute ucu ushobora ukuzana ariko nta nubwo bugirwa narinda wa muhungu we diriri n'umugore ngaho aje kwinjira ngaha usanje nakubwira coco ntumuzanye gusa ivyo vyihorera ubu neka ndabwira tuzomwereka ubuzima tubayeho nazuba uko nyene kugira ngo tugiye kuruhuka rero umwana mutoya azawa wibuka ubuzima nawe wari urimo natangwe gutunga ufise umwaka ngo tugusana twikiye bagiye kujya basigaye bagenda gukora nyambara igisirikare yene biya umwana aretse kuva ku mwaka umwe mama we akapfa akamusigira akaba ari cyenda murera uno munsi haragezeho kavuga amajambo nkayo oya ibanga nari nararetse kumubwira ngakomeza kundakaza nzoyimubwira kandi nzoca ndamwirukana no mwitogo kwa papa kuko nta naho duhuriye nta nico dusanga sheri ahamara uvuga ati asante kuba mwarahaye indaro umushitsi cyangwa mwaramwemereye araryama none ariko icyo mahera bagomba kuba amahera rasiyo y'uno munsi kandi ndashimye ku mutima w'urukundo mwaba mwaragize cyangwa impuhwe mwaba mwaragize ndabijya munsi dushika ishapu wari ufise uburakari wari ufise sinari nibaza ko mumwemerera yuko aryama aruhuke ariko ndabigushimiye ariko Steven ndakubaza ni ikihe kintu je wamborana gituma udakundanira ku mugore wawe urabizi yuko ndakubesha kaje nusubira kwa mugabo ushima base mubwira ndakubwira ukuri kwanje base mubwira ndakubwira ukuri kwiwawe we mbwira gusa dushaka kumbwira hama aho icyo nakubwira hamwe wakundira ndakubwira impamvu byose byaba byarabaye urya mukobwa twaba twarazaniye cyangwa urya mugore sinaba namutwaye ngo nuko ndamukunda urabizi yuko nari navuyeho ndagusezeraniye ko ntazokubwira ndakuvanga ntazokubwira ndagukura ku mutima cyangwa ndakwibagire ariko urazishitse hariya nashikiye mu buzima bwo kwibana shikira mu buzima bwo kujya kurya mu maresitora nturya mukobwa yadandaza resitora sinzi yuko ngo bari urukundo yahunda sinzi yuko yoba ari ibyo yagaburiye mu burya ariko nisanga namukunze nisanga twabaye kandi abagabo iyo mugomba kunyegeza ingeso mbi zanyu muvuga ngo babahaye imiti ishuri kari ingeso usanzwe ufise ahubwo no kugira garuke yoba ari amasengesho muriko murasa kugira ngo niwe wenyine niwe yakwihamagariye ngo uzorankosorera ngo hama ngo abiguha mu njya ni ingeso mbi wari usanzwe ufise wari wabuze gusa ahantu igaragara n'ibyo bindi byo kwihisha mugabo bitari ubu ndakubutse neza amafaranga n'ubwo ngiye gusubira neza ariko wagiye ugira ipuba Mozi imutangiriye igihe cyose nayemaze ngaha kandi umvirite aho wari umaze igira hazi imisi urya
ngaha umunsi wa nije ntuza kurira uhitana niyo shoshe y'umugore wawe umutera mugenda amenye muja kurya Niko kurisinzira kumwe na mama. Sheri. Ubuzima hari ibintu ntabwo ndiyumvira nyine bitumenga sindi muri moto nziza. Byibiki. Ibintu mbayeho ngawe nturi kurabitahura. Kuba muje na rumwe. Ubuzima nturi kurabutahura na gato. Arabutahuye. Riza rero sheri icyo nakubwira. Tutitaye ku buzima bubi twaba turimo, tutitaye ku majambo aribwanana. Urabizi ndagukunda. Kandi sinoba ndumwe nzanye abagore babiri cyane ntunze abagore babiri. Mabandi. Akari n'icambo k'Imana yavuga ati mu gihe cya nyuma bazotwara abagore ino. Rero ivyo yeje ntaco bintwaye. Ndabona urafise umutima w'urukundo kandi uranyitwararitse uburanye n'ingendo bigaragaza. Ariko icyo ndakubwira ndagomba ugira umutima ukomeye. Ibibazo byose wahura navyo ngahaye uvyihanganire. No musi mushobora kuba muri ino nzu muri babiri mugareca inzu yigira kabiri kaboneka. Ariko ko ubuzima bwose bwoba buriko buradutwara uvyihanganire. Bize rero sheri. Urabizi ndagukunda. Kandi cyane urabizi. Umperetse rero. Ariko je numva narambiwe aho bigeze. Sheri urambikwa gute? Umviriza mbere. Sibo bakuzanye n'ico nakuzanye. Uribuka urugendo twagenze n'amakuru. Turiko turaduga irya midugo. Bake twari kumwe. Ewe nayo majambo nibaze ko yihanganiye. Kugira wihanganiye irya mudugo twabuze amahera y'imoto. N'ibi navyo wavyihanganiye. Nta mvura idahita ndikubona kuvuga. Ariko biragoye. N'ibikoreye hehe? Sinzi uko hari ukuntu banjye umutima. Sheri vyihanganire. Uno musi barakurya umutima mugabe ico nawe ariko ubuzima buzohinduka rero uvyizeye. Nta musi barawundi ariko je ndazi ko uzosanga bankubise. Ndibaze ko batawukubita. Sheri. Oui. Musanzwe n'ukunda gukunda. Ubundi nagutaye nkigera. Urumva ugomba kunsiga none. Umenga nogenda ariko. Sheri. Ariya tugomba ngende kuraba yuko ndoga rasiyo y'ejo. Ngiye kubahereza rasiyo y'uno munsi. Ngomba ngende kuraba yuko naronka amaherezo naho nzoba ndabigende mutsoba. Ariko umutima ufise ubweragize nyene komeze guca bugufi. Ikiza nuko nawe ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Ko yawe ntagukunda sinaye kuriko ndakuzanira. Nayo gutana n'irya nzu nk'igiye. Rero wihangane biriko biraba. Aricyo cyo hirya y'ejo bizohinduka. Tuzabisubira rero. Ni ikibazo mpamvu leta. Sawa. Ndenda kubata. Akazi kakuzanye ngaha ni telefone yonyene kuko umuvyo ndagura telefone gusa nta kindi kintu umuntu ngaho ukora. Je ni umukozi wawe. Ni umukozi wawe? Kabisa. Kuva akazi ujeje ngaha no gukora gusa ndagura amatelefone gusa. Ndahise ndagura ko ni mugabo wanje yanguriye.
jewe ntagira umugabo. Nihanganisha. Bizo ndakubwira umukobwa. Aho uri mu rugo wanje. Wemeye kuri umushomboshombi. Abisa. Ukuvuga nshatse no gusohora. Yego. Rero ushaka witware neza. Kandi je ntudutuma amajini yanje avyuka. Ko je ndiko ndakubwira yuko ushobora gukora akazi ngaha mu nzu. Je sindi umuyayi wawe ntiwaje ngo uzuririrwa ku telefone ubona nahishije ucurya udatakinda kimushoye gukora n'amazi udashoboye kuvoma. He, yamba amenyereye kuba gutyo mu gisagara suko ngahurira ruguru. So, katuze turabikumbiza kugenda. Uzubiraye mu biki? Urabiki. Nyamba atavyura abana ntukibonye. Werindira. None je ndakubaza. None mu misozi. Uko niko bakira abantu. Ndagutunze nk'umwana mu nzu, nta kintu na kimwe uzi gukora. Ntuzi no ko design waririye, ko ntuzi no kuyikora aho waririye. Hama ngo niko bakira abantu. Mbe ndakubaza nugira iwanyu. Iwanyu wasize uhaneye wahakoze iki? None we ko twahuye ugiye iwanyu. Were iwanyu nawe wari ufise. Kazima yavuze ko nari ngiye iwacu. Aha twese sha witonde turi ku mugabo umwe. Cyesha ntidusangiye umugabo. Kandi ushaka witonde wa mukobwa. Kandi jewe bwa nzoguhindurira umbone neza jewe wanyaho wari. Wa mugore. Reka je kumburira indero. Reka kumburira indero je ntumvurira ibijini mu mutwe. Ko turaba umugabo umwe. Je nguma ndakubwira urya mugabo suwi wawe waramusinyi. Eske nawe ubona ndi wo kwande? Ndi kwande? Hago nakubajije tugira iwanyu. Wari utagira iwawe wako twahuye ufise agashambara ufise n'agasambi wari ugiye hese. Nari ntashe. Wari utashe? None je nanje singira iwacu. Naragarutse mu rugo wanje. Ndahi wawe. Iwanje kandi ni iwanje. Iwawe. Nari umugabo umwe. Urabyemeraho? Umugabo umwe nakubwiye ko udasangiye umugabo. Ndakubwiye ko wumvura umugore w'amabera abiri. Ngaruko sanga utabikoze. Aha. Ngo kweri. Rahiye. Nta na kimwe nkora ikirenze kwico. Tuzoza turamukirwa. Turamukirwa burati byadukurana. Yego. Je na wewe. Bwe wibonye mwiki wa mugore. We nabona mwiki. Ico bibona muri cyo ndibona. Sajende umugore mukuru ngamunze. Umugore mukuru. Nanje ndi wakangara. Wa kabiri. Naho nta nubizi kuri umugore we nta nubizi ko atari imiti mugani wavuga ko amuhaye. Amuhaye. We nawe ntiwosanga bamutwaye ku miti. Ku miti ya hehe? Je twaranditswe n'imiryango iranze we barakunze. Hello. Umviza ndakubwira hakunda reka kunjya mu mutwe wa mugore we. Ndakubwiye ko umvura umugore sanga utabikoze ndagiye. Aha genda shagenda. Orero utayishinze urimenya. Uko